Ndabaramukije bakunzi ba Paulo Cash Media ni Christa Bera Munezero nurukurikirane rwa vya biganiro twama tubashikiriza imisi yose. Ubu musi tuzakurabira hamwe urugendo rwa Vladimir Putin umukuru w'igihugu c'Uburusiya aheruka kugira mu gihugu c'Ubushinwa. Mbega urwo rugendo rwari rwerekeye iki, rwari rugamije iki, mbega abatarumenye bomenye iki kuri urwo rugendo, mbega hari isano novuga rufitaniye n'ibiraje ishinga y'isi mutibagiye ibintu vy'umuhora wa rumuzi hamwe n'intambara iri muri Iran. Vyose ni muri kino kiganiro turabahaye ikaze. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe vya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe vya kera ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa vyawe biriko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Palo d'argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel. Iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17. Abafise imanza, abafise evenema, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama reunion, ama conference, nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, nomero ni mubona iri kiraca munsi. Duhereye ku mateka y'ivyo bihugu turabona yuko ivyo bihugu vyamye bifitaniye imigenderanire novuga myiza, ari naryo hangiro bashaka gushika ko muri iyo visite novuga canke urwo rugendo Putin yakoze mu Bushinwa rwari rwo gushimangira ubucuti bafitaniye mu bijanye n'ubudandaji bimwe no guhana amasoko y'ibintu. Tubona kandi ko igihugu c'Uburusiya gikomeye cyane mu vy'ibitoro no mu vy'ukudandaza gazi. Eka kandi nitwokwibagira ko n'Ubushinwa mu vyo bushora ibidandazwa byinshi cyane ubu Burusiya buganya kuri ivyo soko. Donc Ubushinwa burashora ibintu byinshi mu Burusiya kandi n'Uburusiya burashora ibintu byinshi mu Bushinwa. Turumva yuko imigenderanire yabo yamyeho kuva kera kandi tugiye kubiraba mu bucuti bafitaniye Uburusiya n'Ubushinwa mu bintu vya gisirikare bavuga yuko n'imyimenyerezo ya gisirikare abasoda b'ivyo bihugu byose basa n'abayikorera ahantu hamwe. Tugiye kuraba rero mbega hari ico bifitaniye isano n'ibiriko biraba ku isi. Turabona intambara iri kirabera muri Iran, tutovuga yuko yaheze n'ubwo iri mu gacerere. Turabona yuko n'ubu umuhora wa rumuzi wagumye wugaye. Mbega hari isano bifitaniye. Tugiye kuraba canke abahinga bivanye n'ivyo nibica ku mbuga ngurukana bumenyi, ubwo rugendo rurafitaniye cyane gose n'ibiriko biraba ku isi, cyane iyugagwa ry'umuhora wa rumuzi. Twarabonye yuko iyugagwa ry'umuhora wa rumuzi ndetse ryakoze kandi biriko biraba bifise ingaruka mbi ku isi yose, tutibagiye ibihugu bikomakomeye. Twarabonye yuko uwo muhora ucugaye ibintu vyose ku isi bigenda birazimba. Ivyo ni biganiro twagiye turakora, twagiye turabereka dukoresheje ibintu biboneka. Rero timbega hari isano bifitaniye n'ivyo bihugu twita ko bikomeye. Ego cane tubona yuko uwo muhora wa rumuzi kandi twarabibabwiye yuko ucamwo ibitoro vyinshi canke ibindi bidandazwa. Urugendo rero Putin yakoreye mu Bushinwa wari ubwo kurabira hamwe ingene botorera inyishu isoko canke ukuhanahana ibintu vy'ibitoro. Bavuga yuko bagomba kuraba ukundi kuntu hamwe mbega vyokomera urumuzi kaguma yugaye ko tubona iyo ntambara atari ikiracureha vuba. Bavuga ati mbega hamwe iyo ntambara yokomera hoca habika ivyoca bigenda gute, twoguma mu bukene bw'ibi bintu. Uru rugendo rero rwabonetse yuko Putin yashaka kuvugana na mugenzi we w'Ubushinwa ingene botorera umuti ico kintu, ukungene boraba ahandi canke ukundi kuntu bohana ibidandazwa vyabo tutibagiye gaze n'ibitoro. Baragarutse ku kintu cuko
intambara zigiye ziraba, baragarutse ku ntambara canke kwishimuka canke gukugwa k'umukuru w'igihugu wa Venezuela, barabigarutse ko cane yuko ibitero biriko biraba cane bigabwa na leta zunze ubumwe za Amerika batabishigikiye na gato. Ugiye kuraba ibitero bigenda biragabwa canke abakuru b'igihugu bagenda barabuzwa gutwara ibihugu vyabo canke uburenganzira bugenda burakwa ibihugu, aha ntitwokwibagira Venezuela, ntitwokwibagira na Iran. Ivyo rero barabigarutse ko cane, bavuga ko batabishigikiye kandi bavuga yuko bagiye kuraba Amerika ibiriko irahonyanga amasezerano y'ibihugu vy'Uburayi canke amasezerano y'ishirahamwe ONU rijejwe guharanira umutekano. Ati mbega none Uburusiya bufise ububasha buhe mu bijanye no guhagarika intambara canke mu guhagarika ibiriko biraba biraje ishinga isi yose, surtout ikintu kiraje ishinga isi yose turazi yuko ari umuhora wa Hormuz kuko ucamwe ibintu vyinshi. Mbere na Amerika mu kiganiro giheze twakoze twaraberetse yuko ingaruka z'iyugagwa ry'umuhora wa Hormuz rikora ku isi yose gushika naho rikora kuri Amerika. Ubushinwa bwo buriko bwerekana ko buhagaze hagati mu kubuza intambara ziriko ziraba, kuko mu biganiro vyabaye twarabonye yuko Ubushinwa bumaze kwakira, novuga ko abantu bakomeye muri uku kwezi gusa. Hatanguye umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu y'igihugu ca Iran, twarabonye ko yagiye mu Bushinwa itariki 6 z'uku kwezi. Hakurikira urugendo rwa Donald Trump muri uku kwezi nyene itariki 13. Turabonye n'uru rwabaye rwa Vladimir Putin nyene, igihugu kimwe arico kiguma cakira abo bantu. Mbega ni kweri ko Ubushinwa Ubushinwa aribo baguma birukira, kweri ko Ubushinwa arico gihugu kiguma cakira abo bantu? Bamwe baravyibaza ati kuberiki kandi umwe ahavuye undi ahagenda. Twarabonyeho ko havuyeho umushikiranganje w'igihugu ca Iran, haciye hasubirayo Donald Trump hataheze imisi, kandi Donald Trump avuyeyo nawe turabona ko haciye hagendayo Putin. Abantu bashobora kwibaza ni kuberiki Ubushinwa aribwo buguma bugenderwa, mbega nibwo bufise ububasha bukomeye mu biriko biraba ku isi? Mu kiganiro giheze twarabonye yuko twaraberetse igituma twovuga tuti Ubushinwa bubishatse iyi ntambara yo muri Iran yohera, kuko Ubushinwa burafise inguvu novuga kuri Amerika. Ego naho novuga arabakeba, ariko burafise ico bwovuga kandi burafise ico bwoshikiriza ku buryo butanga itegeko, ku buryo ikintu bwoshinga, kubera ko twarabonye mu bijanye n'ibikorwa mw'ibigwanisho muri Amerika, twarabonye yuko biva mu Bushinwa. Twarabonye kandi yuko Ubushinwa nabwo nubwo bwahaye itegeko Amerika, kandi biraboneka yuko Amerika nayo nyene ishobora novuga gutezura bivanye n'inguvu Ubushinwa bwokora. Mu kiganiro kindi giherutse twarabonye yuko Ubushinwa nabwo nyene butariko burashigikira cane Irani, ariko kubera ko ico nabo baba bagomba kuri Irani, ico baba bashaka gica muri Irani, barashobora novuga kugira ibiganiro canke barafise ico boshikako, mugabo intambara igatezurwa, donc intambara igahagarara bakaja mu biganiro. No mu vyavugiwe hagati y'ikiganiro c'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa n'Uburusiya, ko vyogenda kose umuti w'ibi bintu atari uwo gutera, kuko vyose novuga ko ari ibihugu bikomeye. Barerekana ko Ubushinwa mu bintu vy'ibigwanisho canke Uburusiya bwobwo murabizi vyahitiye biba nabwo nyene buri mu bihano. Tubibutse yuko Uburusiya buri mu bihano kubera intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ivyahise murabizi, kandi tugiye no kuraba canke bivanye n'abahinga ivyo bashira habona, barerekana yuko igisirikare c'Uburusiya gikomeye cane. Rero ivyo bihugu vyose nta coroshe mu bijanye no gutera intambara. Haba Ubushinwa nabwo nyene ntibworoshe, haba Uburusiya ntibworoshe, haba Amerika ntiyoroshe, ariko kandi turabona yuko abantu bose canke ivyo bihugu vyose biguma bija kugira ibiganiro mu Bushinwa, vyose bishaka kwegera Ubushinwa. Rero kubera iki rero Ubushinwa? Mbega Ubushinwa koko burafise uburenganzira canke burafise inguvu zo guhagarika intambara? Ivyo ni ibintu tuzobandanya dusesangura, ni ibintu tuzobandanya tubaronderera, ni ibiganiro tuzobandanya dukora, kuko turabona yuko womengo Ubushinwa nibwo bufise ijambo rya nyuma. Tumaze kubona ibihugu bikomakomeye vyose bija kwitura Ubushinwa, ariko ntitwibagire yuko mu bintu bijanye n'ubudandaji Ubushinwa bukomeye cane, kuko nimba umuhora umunsi wa Hormuz wugaye,
ibintu byinshi bishobora gufasha vyova mu Bushinwa aha kukuntu kwera ni ibidandazwa ntitorabe ngo bitoro gusa no mu bijanye n'ibindi bintu bidandazwa ibintu byinshi haba ivyo gufungura canke kugira iki turana yuko byinshi Bushinwa buriko aribwo butanga isoko kandi bufise iki novuga bufise ububasha bunini mu bijanye n'ibidandazwa. Ego ivyo ni ibiganiro tuzobandanya tubatohoreza ni ibintu tuzobandanya turaba ariko tubibutse yuko abagenda bose novuga mu Bushinwa bose bahuriye ku kintu kimwe gukomeza imigenderanire gukomeza ufatanya bikorwa mu bijanye n'ubudandaji mu gukomeza imigenderanire myiza mu gukorana novuga na gahengwe hariho agahengwe k'intambara yo muri Irani ariko nubu bavuga yuko akagahengwe no mu biganiro bagiranye bavuga ati akagahengwe woba ari uwundi mukenyuro ngene ibitero vyogabwa ariko nubwo bitaraje habona biganiro bagiranye Vladimir Putin w'Uburusiya hamwe na mugenzi we w'Ubushinwa bavuze yuko ari novuga gute kwigirisha ko kuvuga ngo turi mu biganiro tuzoraba ingene intambara ihere ariko berekana amakenga yuko ari uwundi mukenyuro buri kurigwa narijya bavuga yuko ngo mu biganiro bagiranye bavuze ngo bokomeza imigenderanire yabo nubwo hari bitutu by'abakomeye aha bavuze abakomeye bamwe bashaka kwibaza ati mbega abo bakomeye bavuga nabahe ariko abakomeye igihugu gikomeye bose barakizi kari leta zunze ubumwe za Amerika ni ibintu tuzobandanya kuko ni ibintu bitariko birahera ubuye kandi ni ibintu birimwo politiki ikomeye ni ibintu tuzobandanya dusesangura muri vya biganiro twama tubashikiriza tubandanya tubasaba kudushigikira mugire s'abone mugire partage mu comment hari kuri Palo Cash Media ni Christabella Munezero naho butaha ciao biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe vya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe vya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe biriko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda ico kibazo rero muri Palo d'argent twaramaze kugitorera umuti turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese ayo mahirwe rero ntagucike wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limited muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limited iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17 abafise imanza abafise evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama reunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomero niyi mubona iri kiraca munsi